Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika. Mu gihe twari tumenyereye ko iyo hegereje imisi mikuru yo kurangiza umwaka hibonekeza uruja n'uruza rw'abantu bari mu myiteguro yo guhimbaza iyo misi mikuru, uyu mwaka biragaragara ko muri rusangi umurindi wagabanutse ugereranije n'uko vyahora mu myaka iheze. Kimwe mu bibanza hibonekezamwo iryo gabanuka ry'umurindi ni isoko ya Kotebu, himwe mu masoko ahurumbirwa cyane n'abaguzi, ubona ko ariho habarizwa ibifungurwa vya nkenerwa. Igihe televiziyo Tanganyika yagira muri ico kibanza yasanze hariko hasoma abantu atari benshi. Tubajije bamwe muri abo baguzi uko biteguriye iyi misi mikuru, batumenyesheje ko uyu mwaka utandukanye n'iyindi, kuko ngo uretse ko bari mu bukene n'ibintu vyarazimvye cyane, ivyo navyo bigatuma atari bose baja gusuma nk'uko vyahora. Nko mu mwaka uheze tuko turasuma ibintu bijanye n'imboga, ibintu ingereko, turabona ko hari ikintu ciyongereye kujanye n'amafaranga. Umuceri twawugura ibihumbi 5 binene gutyo, ariko tuko tugura ibihumbi 7 kuduga. Ibijanye imboga kujanye imboga birahari, mugabo kubera ibihe tugezemwo novuga kandi ibihe tugezemwo birazimvye. Uyu mwaka sinoshobora kuryoherwa kuko ndiko ndagura umuceri w'ibihumbi 7,500 ibihumbi 8 gushika kuri 10, ubwa mbere nagura 5 bine, umva noryoherwa gute? Ndefate kuri leta twoyisaba bakatugabaniriza ibiciro, batuganije ibiciro kugira ngo natwe dusume tworohewe. Kubijanye n'abadandaza nabo ntitwoshira abadandaza, ico twabasaba nibo kwikika mukiza ngo barabe ukuntu ibintu bimeze, ngo bace batuzimba, bageragereze kutworohereza kugira ngo twese dusangire umwaka tugenewe twese turyohewe. Ibifungurwa bikunze gukoreshwa mu misi mikuru ubu vyarazimvye hafi ya vyose. Aha twavuga nk'inyama y'umusoso igurwa amafaranga ibihumbi 40, nayo izirimwo igufa zizwi ku izina rya canga zigurwa ibihumbi 30. Umuceri nawo ugurishwa hagati y'ibihumbi 6,500 n'ibihumbi 10. Ubushaza butoto nabwo bukaba bwari hagati y'amafaranga ibihumbi 11 n'amafaranga ibihumbi 13. Ivyo bikaba biruko mu gihe bucahimbazwa imisi mikuru yo kurangiza umwaka. Tubamenyeshe ko ikindi kibonekeje kuri iryo soko ari kena ry'imodoka zunguruza abantu zija mu gihugu hagati, aho hari abantu benshi bari barindiriye imodoka zibunguruza, ndetse bamwe muri bo bakaba bari bazindutse kuva kare cyane, ariko hageze igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo batararonka ingene biyunguruza. Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika.